ukubayeho uko igitangaza, uko nyene umeze uri gitangaza. Numvise n'abantu bagiye bati jewe sindi umuporoto, sindi umugatolika, nta na kimwe ndi muri ivyo byose, ariko ndakunda Imana. Abantu nabakunze kandi nabakunze pe, ngo nta na kimwe muri ivyo byose, ayo madini yose numva nta na kimwe, ariko ndakunda Imana. Ndakeje abo bantu bakunda Imana sinabafana, ariko nabonye nk'abantu nka babiri nukuri Imana ibahezagije. Kandi ico nezera kurusha, muravyumva ko bampaye uwo mwanya, ndigo nshaka kubabwira ibiri ku mutima we wanje, ntababesha ntabaryarya, kuko ndaco ndiko ndabasaba pe, nta na kimwe. Ico nsaba ni kintu kimwe, nuko no inshuti y'Imana. Babantu babiri rero batagiri aho bahagaze, abo turi kumwe, jewe nta kindi ndondera mwitorero, ubucuti n'Imana. Rero ndabahaye kaze ahantu ni utonga ubucuti bw'Imana. Aha hari ubucuti bw'Imana. Niba wanga Imana naha birimwo uyanka birimo, ariko ndakwifurije tube abakunzi b'Imana, tube abakunzi b'Imana. Kugira ngo we umukunzi w'Imana hari ukuntu bigenda, hari ukuntu bigenda pe. Nanje narabayeho mfise ibintu nkunda, kandi Imana ingirira n'ubuntu pe, iramfasha. Navyo nyene nabimenye maze gukizwa. Gukizwa sinzi ko mu gico kintu cyitwa gukizwa. Umuntu akizwa ikintu yarabuze, canke akizwa ingwara yaragwaye. Buryo rero hari ingwara zo mu buryo bubiri, ariko imbere yuko mbandana, iyo namaze kunezerwa rero nca nibagira ibintu byinshi. Aha nanezerewe, nashaka dusome umurongo umwe wa Bibiliya. Abo bafise Bibiliya n'umurongo woroshe, ni ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na nkuko bwanditswe, ubutumwa bwiza bwa nyakubahwa nyakubahwa umwami Yesu Kristo, ni bice 10 ujya murongo wa 30. Ubutumwa bwiza bwa nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo, sindamudeha ko numukunzi mwiza cyane. Ibice 10, ubutumwa bwiza bwa nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Yohana, ibice 10 umurongo wa 30. Ni seguye amaboko yawe Yesu, singitinya ni zukomeye. Ukaba ufise inshuti nziza, inshuti magara, uri umuhirwe. Niba ufise inshuti, kuko inshuti zirarutana, inshuti ni nyinshi, ariko hari inshuti iruta zose, ni nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ibi ndabivuga ndavyemera kuko ndamuzi, ariko sindamuzi nguko we anzi. Je baranduta kure cyane, nawe uri hano Yesu arakuzi, n'ubutamuzi arakuzi, azi ingene uryama. Mwumvise umukozi w'Imana ivyatubari, ingene ubanye n'umufasha wawe, ingene ubanye n'umugabo wawe, Yesu arabizi. Mubanye neza arabizi. Uwo biduhisha, mwabonye ko baduhakurikije n'umuntu Imana yampaye mwiza cyane, ngira murabibona namwebwe. Ariko uko Yesu amukunda siko jewe ndamukunda. Biranditse abantu b'Imana. Yohana ibice 15 umurongo w'13 havuga ngo nta muntu numwe arusha urukundo uwo ushobora gupfira. Yesu yaradupfiriye, igorogota arapfa neza, birahera neza, aranaboroga koma n'induru, aravuga ngo papa niki kikumpebesheje. Ndimumva ko yababaye bene data. Uyo je naramukunze rero, kuko yankunze ndi mubi ndakunditse, ankura muri rubanda hariya kure, sinobabwira biteye ubwo. Muri uko umuntu yavuye ireo deba, yari kimuga agenda gucya
Mefibosheti, iryo zina riragoye kurivuga. Mefibosheti yari kimuga ariko yavuka mu bana, siko none? Mugabo yari kimuga atagira ijambo, ariko umukunzi w'Imana Dawidi ngo yari afise umutima nk'uw'Imana. Muravyumva bene data? Yaramwibutse amukurire Odeba, amuzana ku kirimba. Hamwe wese mwahamagawe ku kirimba. Haleluya! Mwahagawe ku kirimba c'umwami Yesu Kristo. Buca yima ingoma yiwe y'imyaka ingahe? Igihumbi. Gerageza mubishire mu bwenge. Ingoma y'imyaka igihumbi ntibibaho. Sinzi ko mubizi, naciye mu ishuri, nta mwami n'umwe numvise yatwaye imyaka igihumbi. Ntawe. Mbega byo nashoboka n'imyaka 100 ho nivyo ukunda kubera yoba yamaze kuva mu mubiri. Ariko uyu mwami wacu ntagipfa, ni muzima, ibihe bidashira, afise ubwami, atujanamwo, atwizeza ati humura. Amen. Ndiko ndategura ibibanza vyiza, ivyicaro vyiza vyo mwijuru. Mukozi w'Imana, wakoze kutwibutsa amajambo. Twibukije ibintu byinshi cyane, byinshi. Ntitwobisubiramo, ntitwova ngaha. Amajambo yavuze nagenda yandika, je ndakunda kwandika. Yabivuze ahantu henshi. Ba Yosuwa yabavuze nuko atagera avuga amazina yabo. Nguko nabanye na Mose niko nzobana na. Uko nabanye na Mose niko nzobana na. Ahani nyene uyo mugabo Yosuwa ibice 22:15 akavuga ngo mwebwe murazi turi kumwe, ndabasabye muhitemo uno munsi uwo mugomba gukorera. Muhitemwo uwo ugomba gukorera. We mukunzi w'Imana, hitamwo Imana ugomba gukorera niyihe. Mwamwe mwese mu madini atandukanye twavuyemwo, kuko nta dini rizoja mu ijuru. Mukozi w'Imana Yesu aguhejege. Nta muntu n'umwe azokwirata idini nawe, reka. Kuko idini n'abantu babishiraho ati jewe ndi umumetodiste, kuko jewe ndi meto, nzi gukora neza ibintu nkabipanga neza. Mana yanje, jewe nduwo iroma, kuko hariya bimeze ukuntu. Je niyo mva nari uw'Iroma. Twebwe tushaka ibintu bimeze neza, bihagaze neza, turapanga. Umuntu tukamubwira ivyo aja kwigisha, kandi tukabipanga umwaka wose ugahera, tuzi ko ari naka azovuga, hanyuma naka, kandi tukamuha n'ico azovuga. Bantu b'Imana, none niba ari twebwe dupanga, Imana yo izovuga ryari? Bantu b'Imana, nitwaba ari twebwe dupanga, ntabaramumbarira, Imana izovuga ryari? Nitwaba twayitwaye ikibanza tukagira tuti uraziga Mana wewe, uyu munsi nshaka wigishe ku rukundo, ejo uze wigishe ku mafaranga, hirya ejo uze wigishe none iyo Mana yoyo twayitwaye ikibanza izoronka umwanya wo kwigisha ryari? Bantu b'Imana, Imana idufashe. Imana niyo number 1, niyo ya mbere mu bintu byose. Imana ni iya mbere. Tumaze kubyemera rero, kuko Imana ni umwuka, sivyo? Sinja gusoma ko byo byinshi cyane, ni ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana nyene, ariko n'ubutumwa bwa nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo. Ntiyapfuye kuza, yajatumwe n'intumwa. Yesu ni intumwa nziza, azana amakuru meza, azana amakuru meza y'amahoro. Mbeki yazanye nukutuzanira amahoro, kuko n'umwami w'amahoro. Bene data, biranditse muri Bibiliya abantu b'Imana. Yesaya ibice 9 ujya murongo wa 6 canke wa 5 bivana na version, niho bavuga ngo umwami w'amahoro. Ashobora kuba na data, sibyo ga professeur? Yesu ni umwami w'amahoro. Ure turi ku kirimba c'amahoro, kuko Yesu ari hano. Sikine aha ni ku kirimba c'umwami Yesu Kristo. Nukuva aha turi mu mahoro, turi mu nda y'Imana, turi mu icompa mukavyumva, turi mu nda y'Imana. Erega sigenda bivuga byanditse ngaha muri Bibiliya. Nyakuba umwami wacu Yesu Kristo, hari ijambo rivuga ngo nta muntu n'umwe yigeze kubona Imana kiretse wenyene gusa.
yabahe mu gikiriza c'Imana, mu gatuza. Bibiliya y'igifaransa ivuga ngo dans le sein du Père, nuva munda y'Imana. No mu Congereza bivuga uko nyene. Murumva rero ivya traduction tubifata uko canke tubifata nta ngorane. Ico dufata nuko nyakuba umwami wacu Yesu Kristo imbere yuko aza ngaha ku isi ngo amere nka twebwe uko turi ngaha, aze kuramutsa abandi, yaje kuraba bene wabo b'Abayuda, yari amasezerano araza, ariko ntibamwakiriye ingorane, kandi bafise ayo masezerano. Niko byanditse, ntidusoma ni gusubira mu byagezwe, sinzi ko tubiba mu Deuteronome 18:18 niho bavuga ngo nzo kura umuyuda muri abo, yabwi Mose ameze nkawe, umuvugishwa nkawe, uyo nzomushamwa amajambo yanje, hanyuma nta kintu azovuga atari ijambo namubwiye ryo kuvuga, muze mumwumvire. Bakundwa nshuti z'umusaraba, eske turumvira Imana koko? Eske byukuri ntitubeshe? Muraza abantu tuwindyarya nkuko bavuze imikate hatwoca tugira gutya, ariko bavuze kwihana ukarira ivyaha twakoze intege nke. Ndashimiye bamwe baza hano, nanezerewe pe. Twari tufise ibanga ngaha mu Rukiri ngo bamanuka bava hariya, ngo bazova hariya bazoza bayiruka. Ndabeshe? None inyama yahareze imyaka irenga 20 bene data nshuti z'umusaraba, ego pe, hari 98, none imyaka 40 irakwira. None nimubona ko inyemereye n'aya maso, nkabibonesha amaso yanje bene data nshuti z'umusaraba, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, turi ahantu heza. Ngiyo bari bazi ubwenge bakoze gute bo kwitaye ko iherezo ryabo biranditse ngaho. Tuba abanyabwenge, ngira nsome wa murongo, ariko nariko ndababwira umunezero mfise wo kuba ahantu. Nawe ndakubwira ngo amahirwe turiko turabonera ahantu aha, nawe ubemwo. Kandi sinifuza ngo nimwagenderwa nanje mbure igisaci wanje. Ndashaka ko Yesu angendera nadone, asubira ngendera, asubira mpe, ndachonje, nyotewe iki ijambo ry'Imana. Tunyoterwe ijambo ry'Imana. Utanyotewe ijambo ry'Imana, reka ndababwira, ni waronka amafaranga uzoyasiga. Muranyumva? Ni waronka inzu uzoyisiga. Nakimuzotwara na kimwe pe. Ndaza abantu bakomeye pe, mbo ngaha mu gihugu ni wacu n'ahandi hose nagenda, ariko ku myaka 70 mfise, ngira ngwize na 71 ndetse, kandi nshimira n'Imana ko nshobora kumara uyu mwaka nzowumara hasigaye amezi makeyi. Muranyumva? Ariko hari imyaka yangeneye mwebwe mudakontorora, naje ubwanje ntakontorora, gusa ngume mu kibanza Imana yanshize mwo. Nawe ukigumemwo, nawe mukozi w'Imana ugume mu kibanza Imana yagushaye. Nturondere icyundi, nturondere ca mushumba, nturondere ca mungere, nturondere na kimwe. Iki Imana yaguhaye ucyubake ko betikine botana. Umva, ni wahagarara uko yaguhamagaye, bizogaragara, abantu bazobibona. Ntidukeneye gusigura ngo jewe ndi, ntibikenewe. Kora tubibone, kora babibone. Ndukeneye kwisigura, twebwe ntitwisigura, Yesu nisigura namba. Ndaco nyegeza ingira ico wonyegeza Imana itabona. Wonyegeza ikintu Imana itabona. Hari ico wonyegeza, none kwikubona. Ikeneye kugaragara, ugakayangana, ukarabagirana, tukakubona mu bwiza bw'Imana. Ivyo nivyo dukeneye ko twese aha. Ibisigaye ni sinema, ni teatre, ni inkinamico, iwacu wago ni ninde, inkinamico. Imana nitwayiryarya, sinzi ko mu cumico kirundi kuryarya indyarya, nitwayiryarya iturusha uburyarya, iraturusha kure. niwayibesha yo irakuvuna neza cyane. Kirazira kubesha Imana. Mukozi w'Imana yatubwiye ngo ukuri. Yesu avuga ati ndi
inzira, ndi ukuri, ndi ubugingo. Nta muntu n'umwe aravuga ivyo bintu, ntawe kiretse umwana w'Imana nzima. Umwana w'Imana nzima. Yesu ni umwana w'Imana. Yesu ni Imana. Ngo niwe jambo w'Imana, niwe jambo w'Imana. Jambo yahozeho, yahoranye n'Imana, siko biri? Ngo kandi yari Imana. Uyo niwe gatuzana. Na bintu na business twaje gukora ngaha. Uwazanywe na business rero ariko arahomba. Mugabo waje kurondera umutsima uri ngaha, yaje kunywa ku mazi y'ubugingo. Uri umuhirwe niwe wari ivyo vyakuzanye gusa. Utaje kuraba umukozi w'Imana harya ngo atubwire amajambo y'ijuru, nta na kimwe uja gufatamo na kimwe, ariko ukaba wazanywe no kurya ku mutsima ijambo ry'Imana, ukaba waje kunywa ku mazi atavanze y'ubugingo, mpwemu umwuka wera. Uri umuhirwe. Icomba ivyo bibiri tukabinywanisha hamwe, ijambo n'umwuka bikaba ikintu kimwe. Ubikwiza ninde? Ni nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo wenyene, kuko wafise umubiri w'ubugingo bwuzuye, akagira n'umushaha cyangwa umutima, ubugingo bwuzuye bw'Imana muri we, akagira n'umwuka wuzuye muri we. Nico gituma ari Imana, ari qualifié, afise ivyangombwa vyose bigaragaza vyerekana ko nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo ari Imana. Uwo vyumva ukundi agire guca tumuhe mikro aca anyoboze. Hari uwo vyumva ukundi bene data? Hari uwo vyumva ukundi? Yesu abahezagire. Ariko uva ingorane dufise twebwe turanyegeza aho turi. Utereka nume kumbure haraho vyobuku nuku. Reka ndababwire bene data, umuntu yanyoye inzoga agasinda arabinyegeza. Umuntu yasinze arabinyegeza, biragaragara. Natwe ntidusinda, dusindishwa n'ibi, siko mukozi w'Imana? Ibi biradusindisha kuko biruzuye. Ushobora kuba waburaye ariko umwuka yakugendera uti haleluya, sivyo? None ukaza gusenga muhira atatuze cyane cyane nk'abo bakozi b'Imana, akavuga ubwiza bw'Imana, akabivuga akabikora, ariko ashonje atacafise, akavuga ngo Imana irangirira neza kukwizera gusa. Akizera ngo ko wambamagaye nyakubahwa mwami Yesu Kristo, urazi intege nke zanje, urazi ivyo mbuze, sinza kubwira bariya, mbariye wewe. Icomba ukagira ubwira. Icomba wa murongo murabona ntawe navuze, ariko ngira na usome ni ku murongo wa 30, ni mu Kirundi n'amajambo yoroshe musanzwe muzi. Havuga ngo jewe, bantu b'Imana, jewe na data turi jewe na data. Murumva, jewe murambona ariko data ntawe mubona, siko biri? Ni kubera iki tutabona data? Ni asante sana. Umwuka wambe kiro cy'umwuka none ntibikunda, ariko jewe ndizera, ndemera, ndatanga buhamya nkavuga ngo Imana iri hano. Ariko ntumbaze aho yicaye, ntumbaze, ntavyo no ntavyo ndakubarira. Mugabo nziko iri hano mu kwizera. Yesu nawe haraho papa yoba, Yesu ntabe. Reka ndababwira aho byanditse. Rega biri muri Bibiliya, bamusoma bantu b'Imana, bamusoma Bibiliya. Dusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 urya murongo wa 23, umurongo wa 23. Ni hesha aho twosoma, ariko ngaho ngomba ndahabereke yuko umwana iyo wamukunze, iyo wakunze Yesu, jaka dukunde Yesu Kristo watubambiwe, umwe yoga akavuga ngo birarangiye, tugaca twatwicishikira. Nawe uja kuduserukira, nta muntu ansarukira imbere ya papa, nawe icomba nturondera uguserukira, iserukire nawe, urafise uburenganzira. Mugabo hariho urutonde bikorerwamwo. Urutonde rw'Imana nta muntu akwiye kuruhindura. Oya, data se wa nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo
ni Imana idukunda kuko yaturungikiye umwana wayo w'ikinege imfura kandi ntiyakurikiwe pe ati genda kabisa. Rero wa murongo nariko ndavuga wa 23 gice ca 14 havuga ngo Yesu aramwishura ati nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje, nihagira umuntu ankunda. Abantu benshi barabesha ngo barakunda Imana ariko baracasambana, baraciba, baracabesha, baracakora ibikorwa bigayitse bijya abantu bose babona n'ivyibanga. Ivyibanga rero nivyo bibikurushiriza. Mwari mubizi mbe ibi byaha byo mwibanga nivyo utanashobora kwihana. Nk'ubu nkaba ndakwanga mugabo sindabikubarira ngabwira uriya, none iyo duserutse ndibaje abana ndakuyambiriye Yesu ashimwe, naho kumbe ndakubesha. Icompa tukaba abanyakuri, uwaduhamagaye n'umunyakuri, natwe tube nkawe. Ndifuza gusa na Yesu, ndifuza kumera nka Yesu, ndashaka inzira njishijemo ndayicemwo. Icomba tukabukonyene. Umukozi w'Imana wavuze neza cyane. Muri Amerika twese turashaka kujayo, sawa, si bibi, ariko ikibiri kenda kibabwire, umwuka ugutuma ushaka kujayo ni nyabaki. Ukaba ufise nyinshi tomoye ni sawa, abeje ntitomoye na gatoya. Oya, nabonye ibintu byinshi hari ahantu ntibaze babereshe, si mu paradizo, si mu ijuru, eka si mu ijuru na gato, n'ahantu hakorerwa ibyaha bibi, ibintu biteye ubwoba. Imana barayisohora ngo hoshi ntitugukeneye, hoshi ntitugukeneye. Mwumvise umukozi w'Imana byatubwiye ngahaka, wasenze Imana uti Mana wombezagira nanje nokora ikiniki, Mana wondera iteka ukankura muri ibi nibi, ndarico no gukorera. Niba ngura hariya icangugu ukanzana mu gisagara, hari ivyo nzogukorera. Arashika ngaha gaca mu musamba. None nibona ko bibaje, Mana niba ngizingwa nzogukorera pacanga, sivyo? Ariko twe turacakora Imana sha. Haleluya. Urya n'umutama twikundanira kuko n'umuntu twabanye ku karago ngaha mu rukiri. Muranyumva bene data, abo batama mube mububaha, ni bubaho umutama uzowiyubashe n'abazogusengera. Mukozi w'Imana watubwiye amajambo akomeye. None uwo wasize mubanye mute? Uwo gusize mubanye gute? Reka ndababwira icyo tudakwiye gukora. Umuntu niyagusiga musengera ahubwo arushirize, kuko hazobura ibimanuka bikakugarukako. Nta utunga wenyene ntibibaho, nta muntu n'umwe atunga wenyene. Niyo wowe banka abantu ukabanka pe, ntutunga wenyene. Urakenera umuboyi, urakenera umunyezamu, urakenera umushoferi, urakenera ibi nibi. Siko none ni umakuye umuntu tumusengera kugira ngo adufashe atugirire ibarabara. Reka ndababwira tuba abanyabwenge bantu b'Imana, tuba abanyabwenge. Ugasanga umuntu yanse uwundi amuhoye iki ukakiraba ukakibura. Imana ishaka ngo tube umwe muri Kristo, kuko we niwe atawe umwuka w'Imana ku ngero, niwe ari Imana nk'umuntu akaba mu bantu akadukunda akavuga ngo niteguye kugupfira. Hari umuntu muri twebwe upfira abantu ntawubaho, eka ntawubaho kabisa. Umuntu wese aragerageza, ari n'abatabana babo akabata pe, ariko Yesu ndashobora kuduta. Mu ntambara turabana, mu hari tukabana, mu ngwara turabana. Niwe buruhukiro bwacu, turuhukira muri Yesu, dukorera muri Yesu, dukorana nawe. Ifuze gukorana n'Imana, gukorana na Kristo ari we Yesu, kuko we afise ijuru. Je naje mfise bene wacu badakijijwe pe, icomba ikabishobora nogenda nabahamwe ntakira mpwebo yerakira. Ndibikunda ni wewe wigwariza ku giti ciwawe, mugabo ukabanza kwihana, ukihana neza uti ndabihevye sinzosubira, nibi ndabihevye sinzosubira, nibi sinzosubira. Ugacuja muri processus rero, ugahita muti jewe rero umugambi mfise projet kunesha ica. Nizera ko ata muntu muri twebwe avuga ngo ica ntawo kinesha, kuko uvuze ngo ntawo kinesha cutabura iyi Bibiliya. Hari ibintu birimwo bivuga kunesha.
bivuga kunesha. Paulo umukozi w'Imana yaravuze ngo narwanye intambara nziza, siko none mwako yarwanye intambara nziza. Turwane intambara nziza, turwanane n'uwaduhamagaye, turwanane n'uwatuzuye akadukura mu rupfu akatuzana mu bugingo. Mu bugingo ninde? Ni nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo. Kubw'ijambo twumvise ry'ubugingo. Amajambo yo hanze ni menshi, muranyumva, ni menshi, ariko amajambo y'ubugingo ni make cyane. Icomba tukagira ijambo ry'ubugingo bw'Imana. Impwemu ni nyinshi, inyererezi ni nyinshi, ariko ari impwemu umwuka uyu w'Imana, umwuka wera. Umwuka wera ni umwe. Kubera iki? Imana ni imwe, Imana ni umwuka ni imwe, si zibiri si zitatu. Icomba bakundwa tukaba mu mubiri wa Kristo. Wakoze mukozi w'Imana. Mu mubiri wa Kristo turi ingingo zuzuzana, tuzuzuzana. Murabona iyo abantu, uyu mubiri wanje mfise ingingo nyinshi, hari izo mubona n'izo mutabona. Izifise agaciro ziranyegeye, ingingo z'agaciro ziranyegeye. Izitagira agaciro ziragaragara. Ntubona iki gihanga umutwe wanje uragaragara, kandi usanze mwibarabara utuye umutwe n'uwa Jean de Dieu. Mwumvise umutwe uyu mwibarabara ukabona uri kuratembaga, uyu mutwe n'uwa Jean de Dieu. None Jean de Dieu abari hehe? Ko umutwe wiwe Jean de Dieu abari hehe? Nibona ukuboko nitwasaba kwishi Jean de Dieu, nimwabona ukuboko ukuboko kuragoye kuko ni ibikumenyesha nta, ariko ujya mudamu wanje akubonye yo ukuntu kugore kwa sheri yo cabimenya. Kubera iki? anzi ingingo. Bantu b'Imana kandi ndabaga ibintu bikomeye. Rero umutwe w'umuntu, mwumvise, umutwe w'umuntu si umuntu, ukuboko k'umuntu si umuntu, ukuguru k'umuntu si umuntu. Ikintu ufise si wewe. Hari itandukaniro ry'icyo ufise nawe ubwawe. Amen. Ikintu ufise kiri indani. Uyo ni wewe. Harya hari ubugingo bududubiriza, ubugingo bwawe ubwo nabwo ntibugendagenda mwibarabara, buri muri wewe. Ijambo ry'Imana riri muri wewe, ubwiza bw'Imana buri muri wewe, bugasha busohokera hanze. Tugakenera igikorwa ukaba uwa mbere, ntibakwinginge. Uranyumva? Yesu yaguhezagiye tanga icya 10. Yesu yaguhezagiye zana ibikorwa mu nzu y'Imana. Ntuzanira abakozi b'Imana, oyaye uzaniye Yesu. Niyo yakoresha nabi biramuraba, azovyishura, siko none. None aruzombaza amakosa ya pasteur, aruzombaza amakosa ya nakanana, bazombaza amakosa yiwanje Jean de Dieu. Mbega Jean de Dieu ko naguhezagiye, ko nakugiriye ibi nibi, urazi ilise yo mpani nyinshi. Wowe ko bene wanyu baragize ukunuko bahuye n'ibibazo barapfuye, wowe uriho hari icyo wakoze n'yanya kuba. None wanyishuye iki? Ndimbabarira. Nakunze babandi bapfukama, data mbabarira mukunzi wanyu, mbabarira ndi umunyabyaha n'umunyantege. Reka ndababwira, ntuzutinye gukorera Imana ku mugaragaro. Ntuzutinye gukorera Imana ku mugaragaro. Ntuzutinye guhagarara mu ikoraniro uti je ndi umukristo. Ntuzutinye guhagarara mu ikoraniro ry'abera, ikoraniro ry'abera, je ndi umukristo. Ntabwo bamfise. Yesu aramfite ikibanza ciza. Yesu yaranteguriye icicaro. Yaranteguriye icicaro ciza c'icubahiro. Ibyubahiro byo kuyisi bene data nshuti z'umusaraba. Kubabwira ibyo nabaye mu ntaco byo bungura, ariko naricaye ku ntebe nziza pe. Ariko none ndagendana nayo. Ndagendana niyo ntebe. Eka President aragira decreti naka turamushiza hana uyu munsi abajyango bakankeza sawa. Aherigiye bati bashizeho undi ko je nta byabanyagirije, bashizeho undi batacu bangize, sivyo? Mugabo bwarakeye imodoka baca baratwara, ibintu byose baca baratwara, ibintu byose mugabo kuko nari mfise Imana ikambwira iti humura ndi kumwe nawe. Ndi kumwe nawe. Icompa nawe uri kuranyumva ukaba wumva iryo jwi ryo mu mutima, humura ndi kumwe nawe, humura ndi kumwe nawe. Gakobwa humura ndi kumwe nawe.
bene data nshize umusaraba turi kumwe na Yesu, nta bwoba namba. Wa murongo rero wavuga ngo ngo nihagira uwunkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi data azomukunda. Nibihereraho, maze azoza kuri we tubane nawe. Mwanyumvise bene data? Niwakunda nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo, ijambo ryose yavuze ukariha agaciro, niba bakuba ati wewe uri inshuti yanje, kuva uyu munsi ubaye umwana w'Imana, ukavyemera. Umaze kuvyemera, nta kindi kiba gisigaye, amazi menshi. Ibatisimu y'amazi menshi naraniganye kugira ndayemere, kuko navuga ko je nabatijwe ntaya niba batisimu nkeneye, ariko igihe kimwe ndagirirwa ubuntu, ndumva ko bikwiriye. Niba nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo ikinege c'ubura bw'Imana akemera akabatizwa n'umuntu Jean Baptiste, akavyemera ataca, abandi bose bajanywe n'iki? N'ivyaha. Ntaca yakoze, eka ntaca yakoze pe, ariko aragenda neza, baramutwibiza mu mazi, nta n'ugwara gwasigaye na gatoyi, bamwishiza. Wewe udashaka kubatizwa Mekaida, uriki? Wewe udashaka guca bugufi, urinde? Wewe udashaka guca abandi baciye, urinde? Bantu b'Imana, tuba abanyabwenge. Niba umuremyi w'isi n'ijuru, kuko yarakoranye na papa wiwe, sivyo? Murashaka ndabereka aho biri, Yohana ibice 5:19 avuga ngo ico papa koze nico nkora, ndamwigana, ndacakora ntarimwo. Yohana ubutumwa bwiza nk'ubwanditswe na Yohana igice ca mbere umurongo wa 2 n'uwa 3 avuga ngo ivyabayeho vyose, ivyaremwe, nta kintu na kimwe ntabayemo. Uyo muntu ndakomeye yemera kuba umwe nka twebwe, akemera guca bugufi cyane. Babitubwiye umukozi w'Imana, kwihana ni guca bugufi, kwihana ni kumanuka neza. Umaze kubatizwa mu mazi menshi, ivyo bikorwa n'umuntu wari we wese, yego pe, kuko batse amazi menshi biroroshe. Ikidashoboka umwana w'umuntu adashobora, umwuka wera. Nta muntu abatiza umuntu mu mwuka wera, ntibikunda. Nimpaka bive hariya mwijuru kwa data. Yesu niwe afise ububasha bwose bwo kubatiza umuntu muri umwuka wera n'umuriro. Umuriro rero niwe udutera ubwoba, ukaja kurondera akazi, hanyuma bakagusaba ibidasabika, ukavyemera kugira ngo ako kazi, umuvumo, umuriro. Kirazira ni wabura umukristo uwo gusaba ibidasabwa, ibitemerwa na Bibiliya, ntukabikore. Hakana ako kazi ndagahevye nahevye ibintu byinshi kubw'agakiza. Ego damwanje rabizi, nahevye ibintu byinshi kubw'agakiza. Icompa umira kugakiza ufise, ntagira ugutwara igitsibo cawe. Ndumva twosoma amajambo ya Bibiliya ni menshi cyane, ariko reka dusome ijambo rimwe mu byahishuwe Yohana ibice 2 ujya murongo wa 25, dusome na gatatu umurongo w'11 n'ahantu bavuga, kugira ngo kumbure tufate umwanya mugufi. N'ahantu bavuga wumire kucufise, wumire kucufise. Ufise iki? Ibyahishuwe Yohana ibice 2 umurongo wa 25. Ufise iki? Ico ufise ni cyaba ari icukuri, umirako kikaba ari kinyoma, ihane, tunganya. Uyu murongo wa 25 kijya gice ca 2 havuga ngo wumire kucufise gushitsa aho nzozira. Murumva bene data? Wumire kucufise gushikaho nzozira. Ariko araza, ariko aritegura gutora umugeni wa Kristo, uwo yakuye amaraso y'igiciro kidasanzwe, yatanze ubugingo bwiwe, atanga umubiri wiwe, atanga vyose gushika avuga ati birarangiye. Icompa uwo yapfiriye natwe tukamubamwo. Igice ca 3 caho nyene cyo ibyahishuwe Yohana, n'ahantu bavuga ngo batubariye kare, batubariye kabisa, ngira nze vuba
wumire kuco ufise ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Ni amashengero ndwi vya bihendwi. Ubu turi mu gihe ca nyuma. Ishengero rya Laodikiya hamwe bamwe ngo ndatunze ndaco mbuze mfise ibinabiriya. Yo Imana yompa ntihagire numwe muri twebwe uvuga ico kintu. Ukaba warahezagiye ukagira inzu n'ubuntu wagiriwe. Ukaba ari kintu wirata ufise n'ubuntu wagiriwe. Niyo ataco wowe ufise ikintu ufise atabandi bantu isi ishobora gutanga n'ubugingo bw'Imana. Haranira ubugingo, urondera ubugingo bw'Imana. Ico gihe ufise agaciro, ufise agaciro. Uyu muntu avuga ivyo mubandanje igice ca gatatu avuga ngo aratunze n'umukire ndacabuze. Ivy'Imana ivuga biteye ubwoba ngo warapfutanye ugenda menya ngo ahubwo ungure ku muti ugusha ku mazi kugira ngo ubone. Bakundwa nshuti z'umusaraba, twarahiriwe, turahantu hubukiriro. Aha ntabukirira nosaba babandi bapfukama ngaha nukuri mugerageze uko mushobora kose. Rijya zina rya Yesu mutahane, ubushobozi buni muri Yesu mu butahane, imigisha yo muri Kristo Yesu muitahane. Simvuze ngo twese tubitahane, ariko specialement umwihariko bamwe bapfukama barira bababajwe n'ibi nabiriya. Uve ngaho ugira uti nahuye na Yesu. Umuntu yahuye na Yesu ntasubira inyuma. Ndabishingira ntaye kwera. Umuntu asubiye inyuma ntabe yahuye na Yesu. Niba abandi bagira ibintu byitwa amatakira ngoyi. Mwumvise iby'amatakira ngoyi ni bibi cyane. Ni bibi. Mana wongura ngaha nokora ibi nibi byaba uti burya narihenze. Hari naho nanone byari kuba kurya nyene. Icomba ntihagire ubwiriwe mutima. Imana igomba kuduhezagira, yaduhezagiye, twaronse urufunguruzo nukuba umwe na Yesu. Nitwaba umwe na Yesu insinzi ni rwacu. Twayiririmbye ariko ntibi byo kuririmba ku munwa gusa. Bica bibinyuguti. Iyi Bibiliya ishobora kuba inyuguta y'amajambo, mugashobora kuba n'amajambo y'ubugingo n'amabuye y'agaciro yarobanuwe. Aha harimo amajambo y'ubugingo. Ndanezerewe kuba ahantu, ndashimye Imana, ndakengurukiye Umwana. Ndifuza ko mwese twofatanya tukaba umwe. Ibisije ndabivuga biri muri Bibiliya, Yohana ibice 20 ibice 17 umurongo wa 21 ngo twese tube umwe. Twese tube umwe, ubumwe bw'abana b'Imana bica muri Kristo Yesu, bica muri Kristo Yesu. Twifuze kubatizwa muri mpwemu, kubatizwa mu mwuka, tubatizwe mu mwuka. Mukozi w'Imana Yesu aguhezagire. Wavuze ngo ngaha ngo ibintu amahereni ibyo si kibazo. Ingo kwa Yesu, ingo kwa Yesu. Niwashika umwuka zo kurongora ico ukora, azokubwica ukwiye gukora. Wubahirize, ube mu kubaha by'ukuri. Kandi ngira ndarangize, mfise byinshi no babwira, ariko nukuri byo twagaburiye birahagije. Utwari ijambo rimwe kuri jewe numva bikushoboka. Mbega wewe na Yesu muri umwe nguko we na se bari umwe? Ico nico kibazo. Uri umwe na Yesu nguko na Yesu ari umwe na papa wiwe. Sije ndabivuga ni ijambo ry'Imana ngo jewe na data turi umwe, twifuze kuba umwe na papa natwe. Kuko iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi no muri se wiwe. Niko biri. Kandi niwe nabivuga, ubwuzure bw'Imana kuri jewe, ubwuzure bw'Imana ni Imana ubwayo n'umwana wayo, natwebwe turi mu mwana wayo. Haleluya. Nitwoba turi muri Kristo Yesu tukaba mu nda ya Yesu Kristo, iyi miyaga yo hanze ntacitugira. Iyi miyaga yo hanze ntacitugira. Ndabashingiye intaye kabisa. Iyi miyaga yo hanze ntacishobora kutugira. Mugabo tutari muri Yesu ucuba inzererezi. Igiti yo giciwe ku giti, ishami rivuye ku giti rica ryuma. Sivyo none iyo ryumye bibagute barariturira ntaco riba ikimaze. Mugabo nitwaba turi muri Yesu turi bazima, kuko uwo dusavye ni muzima. Ego nagira dusenge Imana mumika amaso, hanyuma tuyumvire gatoyi, twibaze. Umwe wese yibaze, nanje ndibaze. Rega
sindiko ndabigisha bene data, ndiko ndashinga intahe kwigisha hari abaprofeseri babishoboye, jewe nshingira intahe Yesu ko ari umwami, kuko yarambwiye ijambo n'ubu ndarifise, ijambo rikomeye kugira ibanga n'Imana. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira sindagucumureko navyo bimiyaga, ibihuhusi, tremblema, nyamugigima, icyo ari cyo cyose coboneka, ndakumire ko nyakuba. Mfise amaboko mato, sinofata ukuboko kwawe ngo ndabishobore, ariko ndakwinginze mwa, mfata ukuboko, fata amaboko yanje ari faible, niwa yafata neza nyakubahwa, iyi miyaga n'ibihusi ndacishobora kugira iragende karengana ugasubira mu kibanza cawe. Murumva bene data, dusenge Imana tuzi, dusenge dusabe umwami tuza dukunda, n'ijambo ryiwe ubwiwe ngo tumuhamagaye ntasamara, ndawunyikira ndasinzira, ekada yamara imaso yiteze. Ndifuza bakundwa nshuti z'umusaraba, dusange aya majambo make kandi mazima yuzuye y'ubwiza bw'Imana muri Kristo Yesu, ikinege c'Imana, ubura bw'Imana. Oh Yesu, turi hano, ndakwinginga nyakubahwa, aba bakundwa bumvise aya majambo ntababera urubanza, nanje ntambera urubanza, ahubwo ahinduke umutsima w'ubugingo, ahinduke inkomezi, ahinduke ubushobozi, ahinduke imbaraga z'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginga mukunzi wacu Yesu Kristo, uturabana imbabazi, uturabana imbabazi. Urabona aba bantu mwami, aha bose barasobanutse imbere yawe, urabona ubushonje, urabona uwo bigumiye, urabona utagira icyo yokora, urabona uri mu mayira abiri, byamugoye guhitamo neza. Ya Mana we, yiteze ibigaragara bifatika, navyo nta mbaraga bigira. Wewe wafashe, wakunze ibifatika bigaragara, uri umuhombe, ariko turondera ubuntu, twiruka inyuma y'ubuntu nyakubahwa. Shiramwo mwami umutima wo guca bugufi no kumvira, kugira ngo mukunzi wacu Yesu, kubwo ubuntu bwawe bwinshi butangaje, twirukira ubwo buntu, hanyuma ibintu n'abantu batuje inyuma. Ntitugomba kuja inyuma y'umuntu nambawe yaye, ntitugomba kuja inyuma y'ibindi, eka turagomba kuja inyuma y'ubuntu bwawe. Utugirira ubuntu aha kuri uyu musozi mwami, twateramanye nawe, turi kumwe nawe, ibikurikira byose bigaragaza ko twari kumwe nawe. Ntitwaje kwigisha, twaje ngo tugaburire aya majambo yagure mu mitima y'abakunzi bawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye, ndakuye ubwatsi. Bene data nshuti bumvise aya majambo bayatahane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.